umuntu yumva ko akenye nasigura ubwo bukene bwiwe iyo bwavuye. Hanyuma nitwasanga butamuvuye ko tuzomushumbusha tumufashe. Abakozi ba leta mwese mugira inama, mwige ingene ikigega ca leta coduga. Service yose, amaministere yose, mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega ca leta coduga, kandi muze mu micegeranyo. Ndabahe ikiringo kingana iki, tuzoje ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga, inama mwagize, hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora. Murabe ko amahera ataduga. Kandi aha ndabivuze iri ni itegeko, kugira tonke amahera yo kubaka amabarabara, kubaka ibitaro, kubaka amashure no guhemba abakozi ba leta. No mu rugo ari mu rugo, umaze ukwezi mutaganiriye n'uwo mwubakanye, ataco muvuganye mu bijanye n'ubuzima bw'umuryango, ndababwiye kugira muvugane biragoye. Abana utabaganiriza uzohera hehe? Ariko bamubaganiriza wamufisa uhera kuyaga nabo. Ibiganiro je ndabishikiye. Yavuze ubuzima buzimvye, ico ngira nacishuye ko ushaka yuko ubuzima butazimba naze ndamwereka akabanga. Je naravye uno munsi abahora bitwa bakire ubu nibo bidodomba, abantu bitwa abanyarucari ubu nibo bavyina. None ivyo ni biki? Ubu abitwa bakire kera ubu nibo bitwa boro. Abitwa abanyarucari nabo uno munsi usanga akaguru yageretse ku kandi ariko yinywera kayeri. Iyo akari kabuze akoma induru kuko amahera yiwe arabuze ico yarisha. None abandi nabo ubuzima burazimvye. None wari uzi yuko ubuzima utabuzimbuye buzozimbuka gute? None muzokwa mu maservice gusa nta mwimbo muzana, none bizogenda gute? Tugere dufyature amahera umwe wese ahembwe miliyoni 100 turabe ko ubuzima buca buzimbuka. Umuntu yohembwe miliyoni 100 ubuzima buca buzimbuka. Mutadugije umwimbu nimumenye ko ubukene muzokwamana nabwo. Ibanga ryo kuzimbura ubuzima no gukora gukamisha itunga kama Imana yaduhaye, nico cyonyene kizotuma ubuzima buzimbuka. Kuko Imana arabiduhaye vyose biri ngaho. None dushaka kwiyicarira ngo vyizane. Je kurondera ifashanyo yo kubagaburira. Akwere none bo babikura hehe? Genda murabe mu bindi bihugu biteye imbere, none bo bakura hiryo tunga. None twebwe harazibiye aho barikura, harazibiye. Je nabonye ko huguruye. Haruguruye, ni twebwe turi binebwe. Ni twebwe tudafise kutamenya. Nikimenya amenya, shaka mutereza amaso hari ya ruguru mubona hari muri banyarucari raba hari amabati gusa. None ubajya bubatse zijya zubaraye ubusa. Ni murabe inzu ziriko ziraduga muri iki gisagara. Zitutuza nk'ibizinu, uhagaze hari ya hejuru kwa haruka raba aha mwitenga. Ni habari bisanze. None duca ruvuga ngo ubuzima burazimvye, uriko ubaka inzu y'ibati uba baraye ubusa. Reka kubesha. Abarundi bamenyereye kwidoga gusa, kwama bidoga kubera iki kagatima ko gusega, tega amaboko nta kindi. Nta kintu nakubera tudashoboye. Rero naganda abwiye ni twadushaka gutunga. Ntuze wigere widodombera ubukene. Rondera imvo z'ubukene hanyuma uzitorera umuti. Ubwa mbere tubanze dukore amasaha Imana yaduhaye yo gukora. Uwaduhenza agiye kuduhenda ngo dukora amasaha 8 gusa ku munsi. Iyumvire guhomba amasaha 16 ku munsi. Murazi carico. Guhomba amasaha 16 ku munsi. Ni mugende mukora amasaha 8 ari mu mategeko, ucugende ukora ndi 8 ivyi wawe. Urabe kutazotunga. Dutangure turondera ingene dukora n'imiburibura amasaha 16 ku munsi. Muri Amerika naragiye sanga hariho umuntu akora ahantu 3 ku munsi. Hamwe agakora amasaha 6, ahandi agacakora 6, ahandi 6, ugasanga ruhuka amasaha atarenga 3, 4 niyo aryama. Hanyuma bamubona ngo aratunze, naho ntimumenye ko yabize ivyuya. Twebwe tusigarwa saa 9 tugiye hehe mu kabare, none tuzotunga gute?
ntubona ko muvuze ko ubuzima buzimvye tuje mu kabari ubunyene turabe abo dusangayo tugende mu kabari ubunyene wewe wonywe inzoga ushonje umuntu umwe nari ndiko natembera iyo mu mitumba hari mu minsi yahera abantu bagisegerereza bagisaba cyane ubu batunze ntibagisaba ubu nibo badusororera hanyuma rero uwo munsi baca bambwira ngo mutama baca kwereka mwizosi ngo turabira ha mwizosi ngo ngo umenga na mizipasi hanyuma emwe narabasororeye kweri ndabasororeye hajya bahimvye neza bavuze ngo mutama ngo mbe urazi inzara inge nitwishe ngaha ndabaza ntiyo mwari mushonje mwari gutaka kuvuga muti tugurira umukate mutama inzara iratwishe mugabo ntimwari gukunda inzoga mushonje tuje mu kabare iyo inzoga zikenye ntimwabe muca mugira greve ngo zana inzoga ko mutavuga zana indya ayo n'amajambo yo kuruhisha indongozi gusa nta kindi kuruhisha indongozi ndakenye kugira indongozi vyimba umutima ngo abane n'igihugu barakenye naho kumbe birirwa mu nzoga gusa no mu bamaraya aha abafise abagore batatu ni bangahe ayo mahera yose mujanamwe ntimwo yaziganya iyo mvugo nayibonye ni iyo gutunuza umutima indongozi ngo yamihahamutse kandi nari nabivuze nti umuntu azovuga ko akenya azaca azambwire aho yakeneye ambwire ko yari atunze kare ubu aca ambwira iyo ubwo bukene bwavuye tuza turavugana ukuri umuntu yumva ko akenye nasigura ubwo bukene bwiwe iyo bwavuye hanyuma nitwasanga butamuvuye ko tuzomushumbusha tumufashe hariho umuntu yambwiye ngo ndamuha akazi nca ndamubwira nti jewe akazi mfise nako kurima ntitumbera ugenda hanaka uraba umuntu yitwa naka aca guha akazi ho kurima ngo kurima ngo sako narondera ntukenye rero iyo wari ukenye wari kuja kurima hanyuma acambwira ngo basi ngo mpumutahe ntushaka umutahe wangahe niyewe ntigenda urima ahantu ukwezi kumwe uzoca uronka umutahe w'inkwavu zitari munsi ya 3 kandi uzoca utunga ngo honyene nta n'ibihumbi 100 ashobora kuronka niyo telefone iri kunyandikirako igurwa ngahe umuntu akubwira ngo ntashobora kuronka ibihumbi 100 ariko akwandikira message agura amayinite afise telefone maze acambwira ko adashobora kuronka ibihumbi 100 izo ni imvugo ziba zije kugira indongo ziguma ituntuye gusa mwifise abana bashonje tutangwe kuva muri izo mvugo z'imyidogo vy'imyidodombo murazi yuko Musa yahuye n'abantu bagoma bidodomba gushika ahabwira Imana ati pfumunyica murabizi none nk'ubiyomba ntari umusenzi nkama ntuntuye nuko je nama nifitiye umwizero je ndizigira Imana jewe woza ubona nagwaye woca uba perezida kandi ari we wabitumye muza muriyumvira muraciye ubwenge nimuze ruteke umutwe ingene twotera imbere dukora amasaha 16 ku munsi twigira inama dukora amasaha 16 icya kabiri nagomba kubabwira twokora ahubwo nanje saba inama abakozi ba leta mwese mugira inama mwige ingene ikigega ca leta coduga service yose amaministere yose mutegereza kuzogira inama mwiga ingene ikigega ca leta coduga kandi muze mu micegeranyo ndabahe ikiringo kingana iki tuzoje ku munsi mukuru wa independence mwampaye icegeranyo ministere kuri ministere ingene ikigega coduga inama mwagize hanyuma muce mubimbwira tuje kubikora murabe ko amahera ataduga kandi aha ndabivuze iri ni itegeko mushikanganje uri ngaho wavyumvise uca ubwira abagenzi bawe ni itegeko ntanze mwese inama ubushikiranganje bwose imvo y'inama kwiga ingeri ikigega ca leta coduga kugira tonke amahera yo kubaka amabarabara kubaka ibitaro kubaka amashure no guhemba abakozi ba leta
ino n'ibibazo si gwacu genda mu vyande mu maministere yose chef de cabinet civil yanyumvise na secrétaire général dore tumenga aringa nihuri mu bushikiragaji bwose bagira inama ikigega ca leta coduga gute ibituma kitaduga biriho muce muvyiga muze mubinzanire ariko hariho ivya mbere hariho abantu bacisha ibidarazwa mu binywabi aho kugira ngo ntibatange amakori hariho abandi bashora ibintu hanze amahera bakuyemo ntibayatahane hariho ibintu vyo gusesagura itunga ry'igihugu hariho ubunebwe ivyo mbaenda bivuga abantu barareka abantu bakacisha ibintu mu binywabi ukazumva ngo nyongera umushahara kandi umushahara uri kuvaho nyene abantu bakareka umuntu agashora ibintu hanze ntiyigera agarukana amahera ngo yatahana ari itunga ry'igihugu hanyuma agacaza ariruka ngo nyongera umushahara none umushahara uzova hehe abandi n'utwari turi mu kigega bakatunyonora naganda babwire muri iyi stade ibice birenga 50% birarenga byose vyavuye ku mahera dufatanya bari bayivye